Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'inkino kumwe n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Kuri uno munsi w'ubumwe hari ikibazo gikwiriye kubazwa. Kubera iki aba ex-FDD batarungikwa nk'abandi basoda muri RDC? Igihe cose dushize ahabona amafoto y'abasirikare b'u Burundi baguye muri Congo canke bafashwe mpiri, hari utubazo duca tunyaruka muri commentaire, uza ubona bamwe bandika ngo ko ari ubwoko bumwe gusa, abandi ngo mbe M23 yifata ubwoko bumwe. Ikibazo narakibajije umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yanyishuye ati iki ni ikibazo gikomeye. Umukuru w'abasirikare b'u Burundi muri Congo hategerezwa kuba uwavuye muri CNDD FDD. Hatanguye Colonel Emmanuel Haringanji asubirirwa na Colonel Leandre Kavamahanga, ubu naho ni Colonel Posiyé Hakizimana batazira Mingi, bose ni aba ex-FDD. Hari uwundi haboneka ko afise uruhara rukomeye ku ngabo z'u Burundi muri Congo, ni General de Brigade Elia Ndizigiye batazira Muzinga, naho yitwa ko akorera CIRGL niwe vy'ukuri kizigenza w'abasoda b'u Burundi muri Congo, nawe nyene ni umu ex-FDD. Umu ex-FAB bari kumwe General Gregoire Ndorigonya nta n'uwomenya ko ari nta jambo afise ku gisoda c'u Burundi. Ibibanza birimwo amafaranga aho muri Congo ubisangamwo abavuye muri CNDD FDD, ariko hageze kuja kurasana ku rubuga abarenga 80% usanga hari abasoda bavuye muri FAB ndetse no muri FNL. Abo rero nibo bapfira ku rugamba, nibo bafatwa na M23, nibo bapfunzwe bagirizwa ko banse kugwana, ni nabo kandi bariko baratoroka igisirikare. Umugambi wo kugwana muri RDC uraboneka ko unyegeje intumbero yo kugabanya aba ex-FAB n'aba ex-FNL mu gisirikare c'u Burundi. Ni umugambi ukozwe mu bwenge bwinshi. Umusoda ntashobora kwanka bamurungitse ku rugamba, kandi ntashobora kuvuga ngo kubera iki murungika jewe mukareka naka. Ubu umu ex-FAB canke umu ex-FNL naho yoba akora akazi katarako kuja kugwana canke uwegereje gukukuruka, mbere na bamwe mu bafise ingwara zikomeye nka sida usanga bose bariko bararungikwa muri Congo. Abakuru b'amakambi bavuye muri CNDD FDD usanga bariko barakora intonde z'abo bipfuza ko babavako. Burya mu mwaka w'2015 bari bagerageje kudutera ubwoba ngo twiyomore, babona biranze, ariko ubu bariko barabishobora bakoresheje iyi ngwano ya Congo. Ushaka nsige abandi bariko barubaka za etaje nanje nje kugwana muri RDC? Umwe mu basirikare bahoze bagwana muri CNDD FDD nawe namubajije impamvu we ataja muri Congo, yanyishuye ati ushaka nsige abandi bariko barubaka za etaje nanje nje kugwana muri Congo? Hamwe bontegeka ko nja muri Congo niwo munsi noca ndakivamwo. Ubu ndafise ivyo ntunga n'abana banje, sinshobora kuja kwiyahurira muri iyo ngwano. Naciye ndamubaza uko we abigenza ngo ntashirwe ku ntonde. Yanyishuye ati Mutama, none wewe ntubizi ko ari twebwe dutwara ubu? Wibaza ko hari uwo kwandika murumunawe, muvyarawe canke mwene wabo hageze gukora intonde z'abaja muri Congo? None umutegetsi wese hakoze ku buryo uwiwe ataja muri Congo, wumva aba ex-FDD bojayo ari bande? Kandi nka bose bafise inshuti zikomeye mu butegetsi. Uzabona aba ex-FDD bake barungikwayo, bamwe bagenda bajejwe iperereza, abandi n'abatagira uwabakomeye. None ubu ko dufise abana b'abajenero usanga ari intwazangabo, witeze ko nk'abo bana boja muri Congo?
Aha nka Liyetona Keri Nkurunziza yaba ari ngaha wibaza ko boca bamurungika kurasana na M23 ushaka barungika umuhungu wa Sirasi Ntigurirwa ivyo ntavyo uzobona aba ex-FDD nka bose baragiye inshuro nyinshi muri Somalia na Centrafrica ubu bariko barubaka amazu bari muri bizinesi ubonye nk'intwazangabo y'ipete rya majoro yipanze uca umenya ko ari umu ex-FAB canke ex-FNL abo rero nibaje kurwana na M23 basi baronke ku tudorari twa Kisekedi bwa bumwe buri hehe none iki kibazo hariho abakidondomba mu ntamatama abategetsi b'igisirikare c'u Burundi nibagifate mu minwe bahagarike akarenganyo mu Burundi ubumwe bwama buvugwa mu majambo y'abategeka ariko hageze ingiro tukabura abategetsi bakwiriye kwama batwarira abarundi bose co kimwe atamwana n'ikinono atawandya wangura nibwo bumwe bitagenze gutyo intambara ya Kongo irashobora gusambura igisoda c'u Burundi abatwara igisirikare c'u Burundi nibishure rero kano kabazo kubera iki ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu zitwarwa n'abahoze muri CNDD FDD ariko abapfa tukabona hari abahoze muri FAB na FNL cane cane nayo kandi nyene tubandanije womenya ko abarundi bahimbaje kuri uyu wa mbere imyaka 33 iheze hatewe umukono ku masezerano y'ubumwe hari kuwa gatanu Ruhuma umwaka w'1991 mu gihugu hagati ibirori vy'umunsi mukuru w'ubumwe vyabereye mu ntara nshasha zitanu ku rwego rw'igihugu wahimbarijwe Igitega umukuru w'igihugu yasavye abarundi kubukomeza mu gushira mu ngiro ingingo ziri muri ayo masezerano umukuru w'inama nshingamateka yari mu gisagara ca Bujumbura yavuze ko ubumwe ariyo nkingi ntanyiganyizwa Uburundi butegerezwa kwama bushingiye ko Daniel Gerase Ndabirabe ahamagarira abarundi kuvavanura n'amacakubiri hiyaturuka hose kuko buca butosekara bamwe mu banyepolitike bo baremeza ko ayo masezerano yanditse neza ariko ko hakenewe ibihindurwa mu ngingo zimwe zimwe umugambwe seneri ubihuriza n'abigisha bo muri kaminuza Jean Bosco Manirambona na Elias Sentamba abo bakaba babona ko hari ibikwiriye gusubirwamwo kugira abamasezerano abarundi bose biyumvamwo mw'ishamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo naho bashikiriza ko indyane za politiki Burundi bwagiye buracamwo zasubije inyuma ubumwe bw'abarundi igihugu naco kija mu bukene aho rero Faustin Ndikumana arirongoye akaba avuga ko uwo munsi koba akaryo keza ko kwisuzuma ko ayo masezerano yubahirizwa nk'uko yanditswe yongera koko gukumirana n'indyane za politiki bikwiye guhagarara kugira Uburundi bushike kwiterambere nayo mu ntara ya Bururi ishure ryisumbuye rya Rubanga muri komine Matana rimaze indwi ritagira umuyagankuba umuyobozi waryo amenyesha ko vyavuye ku cuma bita transformateri gihindura umuyagankuba cakubiswe n'inkuba kuwa 30/2024 kica kirasha Aloyizi Ndayirukiye akaba asigura ko mw'ijoro abanyeshure baba mu ndaro bidakunda ko basubiramwo ivyigwa yongera koko bigorana no gukurikirana indero yabo mu mwijima asaba ishirahamwe Regideso gutora inyishu y'ico kibazo muri Regideso babemerera ko ico cuma kigiye gusubirizwa nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Kayanza bamwe mu rwaruka rwo muri komine Kayanza na cane cane mu gisagara ca Kayanza rubona ko ubumwe bw'abarundi butarashinga imizi mu Burundi basigura ko mw'itangwa ry'ubuzi hakijamwo akamwana wa mama n'umugambwe umuntu akomokamwo ata bumwe buba buhari ivyo babihuriza ko na bamwe mu banyamigambwe yemewe n'amategeko ikorera muri komine Kayanza abo mu migambwe seneri ndetse na Frodebu bongera koko buzokomera mu gihe imigambwe izohabwa amahirwe amwe ku rubuga rwa politiki mu gutunganya ibikorwa vyayo babivuze mu gihe kw'igenekerezo rya 5 Ruhuma 2024 abarundi bahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe kuri uyu wa mbere imyaka 33 ikaba irangiye hatewe umukono ku masezerano y'ubwo bumwe
ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.